twebwe duhagaze he mu guteza imbere umuziki w'Uburundi. Twe muri festival ikintu dukora twegeranya aba artiste bakigira bahamagagwa. Nimba mubona badatera imbere ni kubera discipline. Bakore bagira ishavu giterambere nibagira ishavu ryo kuvuga ati naka canke naka oya. Kandi baza yuko iyi myaka yose tumaze ngaha Bantu Boy ibintu byinshi biramaze ngira mvuze temwa. Ibintu byinshi biramaze guhinduka, hariho nabandi bariko barakaya amalebo, donc à l'image ya Bantu Boy. Hari aba artiste bari ngaha baronka iriraka kubwizina ryane. Naje kuvuga nk'aba artiste batatu. Nta kamaro ko kubavuga amazina. Eyo, this is Mijo Talent TV. Amahoro himana awane nawe. Abombo bomsi, apumpati menti. Intare y'umujyi king of animation, the master, the monster, the tough, the alien, the one and only. I'm special upon right Tizu. This is Mijo Talent TV. Kana kuweti nimba warafyonza subscribe kuri Mijo Talent TV imana ikongereza imigisha. Ukaba utarafyonza subscribe kuri Mijo Talent TV ikinico giheni nako kanya. Aya ni amwe mu makuru utokumva ahandi atari kuri Mijo Talent TV Animation Time n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Uno musi kuri uyu musi wa none twaramutse twakira umuririmbyi umulegend yagiye arakora ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye ngaha iwacu mu Burundi, yakoze amateka agiye atandukanye haba ngaha mu gihugu hamwe no hanze iwacu mu gihugu. Aheruka kuva hanze uno musi aho yakoreye ibiteramo byinshi bigiye bitandukanye, aho yaragiye kwagura akarere, yaragiye guserukira Uburundi bwacu nanone mu makungu. Ni Big FIZZO chance Mugani Desire nkuko abavyeyi biwe bamwise. Uno musi twaramutse none tugenda muri Prince Conference nkuko yari yabiteguye kugira ngo atubwire byinshi kuri Festival de l'Indepence yateguwe na Bantu Boy Entertainment. Mijo Talent TV nkuko tuba turi ku mwanya on time. Byabaye ngombwa ariko tugera noneho kuri Bantu Boy kugira ngo twumve byinshi Big FIZZO atuzaniye. Mbega Big FIZZO atuzaniye iki? Ni bishasha cyangwa bimeze gute? Vyinshi mwaza kuvyumva kuri Mijo Talent TV. Gumana nanje MC Bombardment ni vyinshi uza kumva. It's time for action right Tizu. Ikibazo bakunda kuvuga ngo twebwe duhagaze he mu guteza imbere umuziki w'Uburundi. Festival de l'Indepence nije guteza imbere umuziki w'Uburundi. Umuziki w'Uburundi ntushaka gutera imbere hariho abartiste benshi bakumigwa. Twe muri festival ikintu dukora twegeranya aba artiste bakigira bahamagagwa. Kubera peut-être bafite followers bakeyi, kubera peut-être baruguru, kubera byinshi cyane. Twebwe ko dufise iyo novuga mu bikorwa byacu gukorana n'abandi artiste, tukorana nabo kugira tubahe iyo chance yuko baje imbere y'abandi bantu bakababona, bakabakunda canke bakanka, bakabona yuko bashoboye canke badashoboye. Kuri edition yaheze hariho benshi baririmbye kuri stage batari bwarimbe n'umunsi numwe kuri stage, abako bafite indirimbo nyinshi nziza ngaho bonyene niyo baje batubwira bati nukuri turatangaje. Yewe nahora nimva muri studio sinarinze ko ari ibintu nkoraje kuri stage. Donc ni opportunité duha aba artiste benshi kugira bidécouvre, kugira abandi baba découvre, kugira ibintu byinshi bibe aba artiste bakabona kumenya ibikenewe n'ibidakenewe. Bantu Boy twe ntituri ngaho kugira ngo duhindure umuziki w'u Burundi, no. Twe dukora ibyo dushoboye mu buryo dushoboye. Abashoboye gukora ibyo dukora bakabikora neza, c'est encore mieux. Umva twe deja umutwaro uzocuba mukeyi par rapport y'abandi. Mugato twe dushaka umuziki wacu utera imbere. Aba artiste benshi bafata indege baje gukora ibiteramo byinshi nkuko FIZZO bikora. Donc nkuko muri Nigeria, muri Tanzania ari ibintu bisanze kuja muri ambassade bakagwa visa kuja gukora hari natwe wacu bibe. Abaririmbyi benshi nga nimba mubona badatera imbere ni kubera discipline. Hari abakobwa bamaze kuza, hari tureke no kuza nigiye dutangura gukreya Bantu Boy, hari abo twamaze kwiyumvira. Urumva? Ariko abo bantu abo bigene nuko bananiranye. Urumva? Twe twisunga surtout ufise talent, washaka kuba ufise talent mugabo udafise discipline, iyo talent yawe ntacishobora kumarira, nta na kimwe ushobora kumarira.
so nimba twararavye Cheryl nuko si ukuvuga yuko ngo ariwe gusa akora, benshi barakora, niyo nsubira hahandi kubura discipline. Umva mu muziki mu buzi bwose ubuze discipline nta kigenda. Na woba uri umuganga ugatangura gutripota abantu baje ubavure baca bakwirukana akazi kaca gahera. Urumva utanga ibintu by'amasantima akazi kaca gahera kaca karangira bwaho aho nyene. So nimba twatoranije nuze nuko twabanze turamwiga arafise ishaka nkuko navuze n'abandi barafise ishaka mugabo ikintu nyamukuru discipline. Hari abaririmbyikazi beza cyane beza mugabo batazi ibyo bashaka, bo bazi juste kuririmba ari kuririmba batabifata nk'umwuga. Urumva badafise vision mu gihe cyose mu buzima bwose ukora ikintu udafise aho ushaka kugera, udafise intumbero nta naho ushobora gushika. Nimba ubona Cheryl ari muri Bantu Boy kuvuga yuko hari amasezerano, kandi nibaza yuko iyo hatari kuba hari amasezerano, urazi yuko abarundi dukunda ibibi, dukunda urusaku, kandi tuze turabyemeza. Habaye ikintu kibi mwese muca mwiruka mukandika, ariko habaye ikintu cyiza basha muracirengagiza. Ikintu nakubwira yuko nimba wumva yuko Cheryl ari muri Bantu Boy, ari under Bantu Boy management, ngovuga yuko habaye amasezerano. Kuko nawe nyine ntashobora kwizana urutwe juste comme ça andikana na manager wiwe canke aho yarari bariko baraduserereje kera, ça c'est sûr et certain. So nimba umubona yicaye ngaha nuko agize umuryango wa Bantu Boy, kandi nuko hari amasezerano twagiranye, niyo mpamvu ubona yicaye no kuri iyi ntebe. Ikintu nyamukuru twagize ati Festival de l'Independence nuko situ nka jewe ndazi urazi aho navuye, urazi aho naciye, urazi amakuba naciyemwo, urazi yuko hari abaririmbyi benshi bari ngaha genda bumviriza, ariyo n'igihe duhura nabo nkumviriza canke bakandumukira indirimbo zabo. Urumva mugabo ntibaronke yajya amahirwe yuko babacisha no ku radio canke abantu babiyumvira. So muri intumbero no kuvuga yuko peut-être yuko na wewe nk'umujournaliste urashaka kuza muri iyo festival ukacubona kumbe hari abaririmbyi, hari ujya mbe ninde, ukacuba interesse ukavuga ati petit wonzana indirimbo ziwawe nkaza ndazivuza, ukamugira ya promotion vuga buciye muri Festival de l'Independence. Umutwe wa festival kugira tuyikore iyo Festival de l'Independence twigina independence y'u Burundi. Ça c'est la base tufatira. Iyo turiko turigina independence y'u Burundi nitwoyigina amatana dose mu Burundi tubanza kuyabiga. Rero ugiye kugura ibyo ku isoko hanze sico kimwe nabijya wimbura, kubera bijya ni wowe uvyitunganyiriza kandi ukamenya igihe cyacu cyose tegeza kubikorera. Ninako natwe dukora nuko nye tubanze tubagara ibyo dufise ngaha tubikorera. Umurimo wacu ni mu Burundi, tuwuteze imbere, tuwukuze, turonke ivyamwa. Ni nako festival izogendera duga kuri turazemeje muzosanga n'ibindi birengeje. Ubu twavuye ku ntara imwe tugeze kuri zitatu, tukapfa ko ubu dusigaye dufite intara zitanu tuzoja mu kuri edition ya gatatu. Tutera tuje imbere mugabo twisungikiye la base mu Burundi. Merci. Wabajije yuko Cheryl nuko muzi aririmba amakahoke, ko azobandanya akora amakahoke cyane. Twebwe muri Bantu Boy simbohe nituboha umuntu, ikintu batazi nituboha umuntu, ahubwo turareka umuntu akisanzura, mugabo yisanzura mu buhe buryo. Niyo ya discipline navuze, kuko umuntu wese afite akazi kiwe. Nimba iju yarikoroye abicishije munuze muri karaoke, kuko nanje naraciye mu makaraoke. So nuko gusa hazoba ikintu cha limit, mugabo nta muntu ushaka kubuza. Hazoba ikintu cha limit bivanye na marketing yiwe ikitusachiva, mugabo nta muntu ariko arabuza kubandanya ubuzima bwiwe. Mugabo kame mu buzima burahinduka muri uwo mwanya, haba hariho ikintu cha limit. Cha limit mugabo nta muntu ariko arabuza, kuko muri Bantu Boy nitukuzana ngaha ngo tuze tukubwira imbohe canke ngo iki nikyoya. Nuko akenshi tuba turiko turakwigisha discipline, ukuntu ushaka kwifata.
hariho nabo byananiye urumva bikunaniye tu pars nta byo gukururana ngo ikingi ingwanoya kuko imiryango iruguyo wumva yuko ushaka kugira ku byo tugusaba ukavyemera ni bon. Ama projet ni menshi cyane, harashobora kuza album yiwanje, harashobora kuza EP yiwanje, harashobora kuza ni benshi, hariho bamusamaria, hariho bajerine ngaha urumva ni benshi, hari ibintu byinshi mugabo ntitwobivugira ngaha kuko muri industry hari ibintu cyuka kibi cinjiyemwo nimba mo mutabibona turabibona urumva. So ama projet ni menshi, ama surprise ni menshi cyane, kandi je ndazi yuko jewe hageze haragera je sinihuta, ariko ndabisaga kemanyizo wagira nta kibazo. Kandi kugira ngo yinjire muri band boy cyangwa abari muri band boy nta bintu by'ibihuti urumva. Ni twebwe dukunda umuntu ari patient d'abord, kuko nanje kugira nge genda urugero nuko abantu batabibona, kugira ngera hahondi nuko na patience ibintu byinshi cyane urumva. Ni byinshi kugira aho mbona ndiko ndabakoranya nga nuko hari ahantu naciye ni patience urumva. So kandi kugira ibintu bihuti sinibaza yuko byoba byiza. Okay, Sherine twamuhamagaye muri band boy ejo denku video ngi no. Niyo mpamvu navuze il faut kumwigisha manière yo kwifata urumva, ukuntu avuga, ukuntu abajournaliste ngo umunyarusaku ushobora kumubaza ikibazo cy'umunyarusaku ugasanga aramenya amabanga yose urumva. So umuntu uramwigisha no kwitwara urumva, kwitwara nk'umuntu nk'ako kazi kiwawe, kuko hari abantu baririmba neza mugabo muhuye woshima kumwumva cyangwa umubone muri televiziyo mugabo ntimuhure cyane mwicarana. So ibintu byose navuze bigenda na discipline. Gende ko ndaca mu zabukuru peut-être ko hari igenzo zo kwiza imyaka yiwanje mvuga ni reka ndabihebe ngume muri entertainment mugabo ndabikuntu sununura n'abandi mugabo jewe n'ukuri byo nshimisha cyane kubona n'abandi bambuka imbibe. Ariko kugira wambuka imbibe ni ya discipline, ni kwa gukora urumva. Ariko kuvugisha ukuri umuziki ni ngaha tutawuha agaciro, ni twebwe abarundi tutaha agaciro umuziki w'iwacu. Ariko iyo kuruja hanze for example ugiye nko gukora ibiteramo, hari abantu uri kuraririmba bakarira bakakorora musozi urumva, haba hari impamvu. Mugabo twebwe ngaha nuko nyene iyo ubona umuntu ariko ararenga ahantu bajya uriya ndamubona iminsi yose, uriya ntaca amaze iki. Hari abandi ashobora kuguha ukuboko mukaramukanya uwo munsi ntarare yo. Cyo no kuvuga gusa nuko two kwiha agaciro, ava yuko baza kuduha ifoko twiha agaciro, ifoko duha agaciro iby'iwacu. Nimba ngenda gukora ayo ma concert zo nuko bazi yuko muziki ndundi bawumviriza hari peu importe nawo bawucishamo gatoya. Hari n'abazungu baza, hari n'abantu bava za Nigeria baza, abakongomani baraza, abasinzi baraza, naho batumva ururimi ariko barasanta. Donc umuziki urabakubita nyine bakumva rythme, bakumva le chant yiki melody urumva. Kimwe gusa nuko nobwira abaririmbyi bose ntibadebukirwe, ntibacike intege, bakore, bagira ishavu giterambere, ntibagire ishavu ryo kuvuga ati naka canke naka oya. Bakore kuko ibyiza biri imbere urumva. tureke ni Burayi no ngaha hari nkuko nabivuze nuko je sinkunda ama polemique cyangwa ibyo kuvuga ikindi cyo hari aba artiste bari ngaha baronka iraka kubwizina ryanje. Hari abantu baba bambaza ati naka twomushiramwo naka avuga ego. Ni benshi cyane benshi cyane ni Burayi hari aba DJ be FIZZO ubona twozanande nkuko wavuze. Hari benshi batinya yuko bahava bagumayo mugabo barambaza amazina, naje kuvuga nk'abartiste batatu nta kamaro ko kubavuga amazina, ariko nukuri kw'Imana je sinzi kubanira umuntu ngo canke iki. Nkuko nabivuze kare je byo nshimisha kubona nundi mu artiste atari jewe
ariko w'umurundi aja guperforminga hanze barambaje deja hari muri show ya Kigingi abantu bari bugarije irya show ya Kigingi baraje barambaza Fizzo ubona twozana nde nimba bahamagaye Kigingi pourquoi pas les artistes kandi barahara abasaba bataje navuze amazina atatu kandi ntarazi ngo kubera ukuntu no narabivuze byo ahubwo n'umuntu yambajije yaratangaye tibwa bundi uri intore ega sinzo kwama ndi Fizzo imisi yose fuko abandi baza mugabo no ngaha ni benshi cyane bahora mwiraka kubwanje ko je sinzi gushira inzigo cyangwa ko warankoreye ku cyangwa ko tusavuga ari muje ndaba talayi wawe ngavuga ati urya il mérite kubona rumva abaririmbyi barahura ikibabaje nuko kenshi ahamwe baje kenshi tudahura ngo dusangire usanga umwe yicaye hariya undi yicaye hariya so buhisi je nuvuga yuko ari umugenzi twari tuzi na kuva kera umva yarubise ko ndi hajya ahanye yazi ko nza kumushikira malheureusement nanjye niko nari ibindi byanje mugabo après beje buzi acharambira ati yo we ayi wiyo twisangira akayoga kandi marabone turanywa agacupa urumva tunyegere tuyagira kwigufa ko turakina na kabiyari umva yajya n'amafoto gusa twako turitera inkuru nta kindi hama nimba hari ikintu tuzobivugana apre mugabo hajya hari foto mwabonye turi muri studio no urumva umwanya ni wagera dukorane tuzokorana ariko Bruce Melody ari video yasohoye akavideo avuga iyo ndi mu mwitege uba turabaye ikintu kwitega ega kwitega urashobora kwitega n'umwaka wose none yesu n'imyaka ingahe tumwitega ntiryari yesu mbeho urazi ko yesu ashobora kuza ejo canke hirya yesu nkuko yabivuze ati nimwitege urumva nimwitege wumva byinshi twe dukora ni ukugira abantu bugurura amaso kandi baza yuko iyi myaka yose tumaze ngaha Bantu Boy ibintu byinshi biramaze ngira mvuze temwa ibintu byinshi biramaze guhinduka hariho nabandi bariko barakaya amalebo donc à l'image ya Bantu Boy kugira bagire nabo nyene ico bafashije muri uyu muziki wacu kuko ibi twe twatanguye gukora hari abashaka kubikora mugabo bagatinya kubera umuziki wacu ntuhemba nta maheruzana nayo winjiza mugabo kugira yagarure nakuya mugabo ushindiriye birakunda bigakogwa kugira ubu mutanguye kubona ko ayandi malebo afite ama studio agira ikintu ko bavuga ati niba Bantu Boy yarahagaze iyi myaka yose ngira natwe tuzohagarara indi myaka urumva twe ntituri porteur ya drapeau y'umuziki ndundi oya mugabo twarafashije benshi kwikuramo ubwoba kwinvestisa mu muziki kwinvestisa mu artiste utanga ama sponsor ushobora kwinjira muri biro y'umudeje umuadeje ukamubwira uti hari umu artiste yitwa naka akora ibi nibi ukuba ukakugura YouTube ukamwereka ati akora ibi nibi donc ibintu byinshi twe niko kazi twe dufise muri umwanya twe tushoboye guhindura umuziki ndundi c'est bien ntitwobyanga mugabo twe ntituvuga ngo nitwe twazanye ngo ibidakogwa oya ibyo dukora bikora abandi benshi hari n'abazokora ibiruti ibyo twe dukora mugabo twe aho turazi objectif yacu turategeza gukora kimwe gusa je mpora mvuga iminsi yose dushobora kuririmba uno munsi ejo umusitari watari niyo hahandi abantu baca bibesha mu mutwe ugaca usanga aririmbye indirimbo uno munsi yabaye hit muri quartier cyangwa ku radio imwe cyangwa zibiri akibagira yuko hari ayandi makampi kuba hit ni gufata quartier iwawe ugafata quartier yindi ugafata Bujumbura ugafata Burundi bwose hama umuziki wawe ukambuka le pays limitrophe aho urashobora kuduza gatoyi muzehe urumva aho niho benshi bibeshera nimba wakoze hit no munsi kora izindi hit nka zitanu byo muri nindi kugira ndagukalifi ndakurindira mu myaka 5-10
umaze iyo myaka 10 uriko urakora amahiti ufise nk'indirimbo zishika nka 20 z'ibihit aho cyana cangiruko kimwe nuko benshi bibabura mu mutwe bacavuga ati ko bashoboye